uravyibuka neza umwaka ugitangura nakubwiye ati niho mwaka nkwiye gukora cyane ayoboza inkoni y'icuma inara yanditse maze kuyandika n'igitekerezo cyavuye kuri jewe hama ndegera abasanzwe banyigisha maze kubegera ndabereka igikorwa canje baricara barakiraba hama barakosora baranyereka warukwiye kwimvira ibindi niba warukwiye kwandika ukunuku uravyumva rero majambo make igikorwa sici wanje igikorwa ni cyacu twese BMT jewe sinovuga ko nova nginje kubuwa kane sivyo kuko ivyo ko nibaza mu nkobi bazamede ariko kuri jewe ndabizi neza ko ndi mu BM ino mpano yawe ntiyari gukurira muri MOF okay urazi tuvugishije ukuri ubumenyi burarutana hari ubumenyi ushobora gukura kuri MOF butoshikaho BMT yoshika ubwo rero je nabonye igikorwa nari mfise ndagikoranye na BMT ariho cyo genda neza okay icyambere nakubwiye burya hari ahantu ushobora kugenda gukinira cyambere ukabanza ukagira esprit yabo ukiyumvira nkabo ugakora nkabo muri BMT nta bintu by'ingane bihaba icya kabiri nta bwibone igihe duhuriye kuri tere twese tubatungana valere yacu bingana ntabyo kumvaga agenda umustare ni jewe natanguye ngo ndi legend cyangwa agenda umushasha ndatwika kukurusha no ico gihe dukorana turiko turakora ikigo kimwe tubatungana twese harimo na Kadola Ver hakaba harimo na Mr Kani hakaba harimo na Smash Smash nawe arimwo yego come on man hakaba harimo na Chanceline yego hakaba harimo n'umwana yitwa Irsa uyo mwana yakina twege tugiye tukajugumira bamwitege Diko Entertainment. Yellow, ladies and gentlemen, hope you are doing well guys. Turabashengurukiye cyane tubakeza tunabashimira nantajye uburyo mubana natwe umunsi ku munsi day by day twenyegeza ukamenya ngo from zero to hero for sure ni wa Mungu wanyu ndikuriyo Leonce Desan by Dr. Vlove aka Diko aka the ambassador namba uteramira abakino kiganiro utarafenda kora ko kantu nyarutse kubera ko ivyiza byishi biri nyuma today agama hombo yitwa Izo Chris himself the Leo Badman ushatse unamwite the baddest Delio fighter man yitwa Izo Chris niwe nakiriye umuhungu nk'ibisanzwe abari boga araje ahagaze neza noneho muri full creativity izi turavango ni za Diko Entertainment canke ni za Izo Chris ubwiwe mu mutaka izi ni za Diko Entertainment ariko kandi nani kidasanzwe kubera ko nakazuba ku ruhande kabagahara Muzaza makuru y'ibizi ndashima witeka n'ukuri umeze neza ndashima akantu ka bombo krate buje niko mbanarindira akarindiriye ndakabura mbega bakavuga gute bombo krate nabonye rasayi umuhungu yitwa Venice ariko arakwigana mbona comment yawe ahantu ngo nanje ndakanguze ngo no muntu ko mingani uyu mungu tumuha amashugwe canke turayavunagura ujya muhungu arakwiye amashugwe yiwe yaragerageje gusa yarongereye ibirungo umuhungu yaga iryo baze katagifise barumeze yuko yongereye mugabo nko kwijana tumuha ngahe bana 50% arayifise senkani abandanya akora ndumva zova kuko ari urinzi yatanga no kubera wumvise yuko harimo kandi kantu ga sounding nyene nka wewe anyway abantu baba bagukumbuye twaherukana kera banzu bandamukirize mu buryo ramukanyamwo hanyuma dusatira ikivi cacu hello bakunzi ba filme ndundi hello bakunzi ba Diko Entertainment mumeze neza je nameze fresh kabisa ndashimo iteka man isama yari kumereye gute uri muntu tuzi utari ku mapiscine uba uri mu majim utaraho hantu bawasohokanye n'abana nibisanzwe kubera uri umusore sometimes no mwijoro hagati ngo hareke wigira mu ka night club sama uri kurayibamwe gute kubera ikira iregereza ku mpera okay je sama yagenze neza sama naenda ifise mu akazi kenshi nayifise mu mwanya wo kuryoherwa nafise umwanya wo kuruhuka kandi cyo nshimira cyane gose muri sama ibintu byanje byose nanateguye byagenze nkuko nanabiteguye amashimwe ku Mana ikindi kintu abantu bari biteze yuko no mwaka urashobora guhera Chris yateye ivi kuri gwa rukundo wigera kutwemerera kera
urakujanye cyangwa dukubite surprise reka mezi aracariye. Okay jewe rero ivyo rero bijya urukundo urazi kandi ni novuga ati nibihindagurika by'ubwenge kwiyumvira. Ubwo rero sinzi nejo ariko bovyo ukumva rakubwiye diko yaraba kagatwiko narenda gakoze. Ndanibuka agatwiko wigeze kudukubita abantu bavuga ati na save the date yahiye mu nyuma niba byazimanganye Chris uri mu bantu bigeze gukina umukino urawushobora kwera. Ya niko bimera rega sometime gukoma abantu babiri bameze neza ukabako mukabwega ndahari ati ndacariho nibaze ngo naragiye kabisa. Kurundi ruhande ino 2025 ni umwaka uzoyagira abantu gute kuko turashobora kongera guhura ariko birashoboka yuko uno mwaka kino kiganiro cyo bari cyo cyanyuma dukoze nubwo tugiye guhurira no mu zindi manza nyinshi tubaye turiko turavuga nkuko turi kwitereka nyuma y'umwaka uno mwaka wabonye gute wowe yagira abantu gute cyane cyane muri career yawe. Okay uyu mwaka wa 2025 icambere ni umwaka wagenze nkuje nabishaka. Aho uravyibuka neza umwaka ugitangura nakubwiye ati niho mwaka nkwiye gukora cyane ayoboza inkoni y'icuma ariko byibutse manu ziko warabimbwiye je mvuze ikintu sindakibagirwa warakimbwiye miza ndavyibuka. So rero uyu mwaka uko twateguye akazi kacu uko kagenze kuva ukwezi kwa mbere ndiko ndakora kugeza none mwanya kandi ndabizi neza umwaka uzohera ndiko ndakora urumva rero umwaka niwo gushima kandi urumva byatumye ntera yindi ntambwe jeje naniteze. Ariko nimba nibeshe uwo mengo uno mwaka nubwo kumbure haza kuboneka ibikorwa biremereye menga wabonekanye muri filime nke ugereranije n'umwaka wari waheze siko byagenze. Yego rega burya bukanya kuboneka mu mafilime menshi sukuba wakoze cyane uravyumva ahubwo urashaka gukora filime nke ariko zikakwigwiza ku ntambwe irenze zijya zose wakinye zijya filime zose. Yego urashaka kubona kari nke ariko kuri jewe nateye intambwe cyane gose mwe biteye ubwoba. Yego ni ngingo wafashe canke wavyisanze mu kugira uburi kurakira muri filime je namaze kwita nke y'uno mwaka. Okay ni ngingo nafashe kandi numviriza n'impanuro z'abantu banduta abari bankuriye kabisa. Urumva ni plans zawe ukavuga nkenyura nuko doko sasa butriko turanavugana igikorwa cyamaze gushikirwa kiriko kiravugwa hirya no hino nkunda kubwira abantu uti iyi film irashobora gukundwa itaranasohoka sinzi kuri abibona nicage ubona ku ma social media hahiye abantu bose bamaze kubona ko ni film nziza na cyane cyane ko baravuga ngo ino film igiye kuzanana mu bikorwa mu biganza vyiza ni film yongeze kuri titre kenshi bomenga mbangire nkekeranye kubera ko titre iraremereye iragoye nibaza yuko na Chris ubwiyiwe kwisubiramwe inshuro zitatu usubiramwe ndakekeranije vyahava bigorana nubu uminyuze uvuga ino titre inshuro zitatu twumve amuntu umwanya nawe bivuga inshuro zirenga 10 woguma wayitoye yego nuva nta makegano ugira kubera iyi narafashe umwanya ndagiyumvira gerageza twumve ino filime yitwa gute inshuro zitatu agasirikwa ni gahere agasirikwa ni gahere final right ubuswarundi bwaragabarutse gweri data nugicikikoma muri Tanzania nugijayo ngo ugizwa herekewe cinshi muri wewe narabihevye bundi umurundi original kandi waheruka mu rugendo kandi kirisigaye warize kubera kumenga waheruka mu rugendo ngo kizega makuru tubacu yafise none je mu rugendo gose surujikikoma muri Tanzania je bigenda vyita kuyerera kuko utakunda kuyerera yego urakunda kuyerera so kwavuga kuri no filme nakunda kubwira ngo itangiye gutangaza abantu itarasohoka abantu bameze nk'abantu bafise amadidane badafise amakuru neza bamwe bati ino filme twe tubona ari ya BMT abandi tino filme ni ya izo Chris kugashwe kiwe abandi tugiye kuraba ni collabo tugize imana turakuronse ubanze tubwire neza hano iyi filme ni yande guhera mu nteguro kugeza higeze. Filme ni ya BMT kandi BMT nuko tuvuze BMT mega bacabumva umuntu BMT ni Empire uravyumva ego rijewe narayanditse hamamaze kuyandika nkuko basanzwe banyigisha ku bintu byo kwandika nakubwiye uwo mwaka ni umwaka wa mbere nateye ntabwo je ndavuga ati kabisa aho nanifuza kugera ndiko ndahabona je narayanditse maze kuyandika n'igitekerezo cyavuye kuri jewe hama ndegera basanzwe banyigisha kuko urabizi BMT yarihaye kwigisha abantu ego rero ndabimaze kubegera ndabereka igikorwa canje baricara barakiraba hama barakosora baranyereka warukwiye kwiyumvira ibindi niba warukwiye kwandika kunuku uravyumva rero majambo make igikorwa si ci wanje igikorwa ni cyacu twese BMT
ni canyu mwese BMT. Uvuze nkuko ucumenga umuntu yitwa Izo Chris yamaze gukorokera muri BMT. Sinzi nimba bariko barumva ino mvugo. Izo Chris uza kuvugira ico gikorwa nk'uri muri BMT canke n'izo Chris yigenga yakoranye na BMT. Jewe umuntu ari wese afise impano ari muri BMT. None BMT majambo yose ni gute? Ni Burundi Move Talent. Ya umuntu wese afise talent arahawe ikaze muri BMT. Imiryango iruguruye yose. Yeah. Uri wese agaca yinjira. Diko nawe w'impano yawuzi ko ufise urahawe ikaze muri BMT kandi bazogufasha neza cyane. Ubwo rero nico gituma sinovuga ati ni collab no. Ni gikorwa nyene cha BMT ko naje mu BMT ndafise impano. Nawe bakubashigikira impano yanje. Abariko bariyumvira ngo Izo Chris ahubwo yarasayininze muri BMT ndani kubera uriko urabivuga menga rimwe akantu ka filosofi. BMT iza kwangoroba umuntu wese afise impano. Izo Chris nawe nyene numwe mu bantu bafise impano yisanze aho hantu. Urimo muri ubwo buryo canke uno munsi tubifate uko dufate ko BMT yari ifise abantu batatu bariyo nubwo wumva ari ihuriro n'abandi bemerewe kuzamwe canke bashobora kuba basanga baparite namwe. Uno munsi tuvuge ko wabaye wa kane uri muri BMT canke uri muri gwagwinshi rushobora kwa patena muri BMT. Jewe sinovuga ko nova nginje kuba wa kane sivyo kuko ivyo ko nibaza mu nko bibaza Amede ariko kuri jewe ndabizi neza ko ndi mu BMT ko mfise impano kandi nanje impano yanje shaka kikura rero igihe ko shaka kikura ndafise abantu nege nkababwira ati nimumfashe. Uravyumva ico gihe nanje niyumva nk'umu BMT uko biyumvira niko ngerageza kuyumvira nuko bakora niko ngerageza gukora. Iyo mpano yawe wabonye iciye muri Mofi Tokura kubera ko wamaze igihe kinini tukuzi mu kintu citwa Mofu. Mbere novuga ko wari mu bayihagarariye nibikorwa baheruka ndibuka ko menga ino filime yitwa Save the Date niwe wandise niko kure. Ino mpano yawe ntiyari gukurira muri Mofu. Urazi tuvugishije ukuri ubumenyi burarutana uko niko kuri guhari sivyo. Hari ubumenyi ushobora gukura kuri Mofu butoshikaho BMT yoshika sivyo cyangwa ubumenyi ushobora gukura kuri Mofu usanga kuri BMT ataho no bukora. Uravyumva so aha nari hose hagira ubumenyi bwaho. Ubwo rero je nabonye igikorwa nari mfise ndagikoranye na BMT ariho cogenda neza nuko wakibonye. Hanyuma aba bafana bavuga nubundi ati Chris yarasezeye burundu muri Mofu ya timu yari irimwe abateyibuka iruhande ya Ornella Mutoni. Hari abandi bahungu nkunda kubona bitwa Baley Nyama Pro ari hagufi bafatiki. Hari ahantu ntukiriyo no musi bakurondere muri BMT. Ndacyariyo BMT ni muhira. Mofu hage naho ni wanje. Mofu gove wawe ni wanje. Oba rero je nataha kwa papa kanyigisha ubumenyi bwaje kagenda kureresha abana banje hariya. Nuko kimeze. Cyane gwapa ndakubaza ikindi ndagihebye. Hari ikindi cari gishamikiye ko ngaho urumva Chris ngo ntagicano wakana Ornella ngo ahubwo yariboneye ahandi hantu niki ugisiguye ukomeza ndacumva cyane ico ntaco nza kukubaza. Yonda kukikubaza bari kwishura gute? Urumva amajambo makuru akimbagije. Iyo nza kukikubaza naje ndagubajije ariko iyo nza kukikubaza. Mofu umubano dufitaniye n'urya nyene. Yego kandi ntuzokwigera uhagarara sivyo. Kuko burya nta n'ikintu mbona twonapfa. Yego ico dufana nico gikomeye cyane kurusha ico twopfa. Twarigeze kuyaga wambwira yuko mu byutegekanya ushobora gukora ama projet yawe. Mbere nyuma yaho mbona nandi hanavuze ko ashobora kubaho company kwandika filme ugacuyijana muri BMT akaba ariho muyikorera mufadikanije ikabige gusohoka ku zina rya BMT. Komenga kurundi ruhande hari uwo hava abibona nk'igihombo gusumba inyungu kubera ko utayikoze ku gatwe kiwawe na ya company ngo abeho. Nje cyambere sinita ivyo abantu babona cyangwa ivyo biyumvira cyangwa ivyo bavuga ndabaje ico nkeneye nico nshaka kugirako. Subi inyuma gato je ntabwo nigeze ndakubwira ko mfise projet yo gukora ivyo wanje ahubwo nakubwiye imbere yuko nogira icyumviro cyo gukora projet wanje nzobanza ni forme niyigishe. None ubwa mbere je natangwe nk'umu acteur sivyo ariko sinabwa mu cineaste sinabwa amenye filme yanditse neza hakenegwa ibi nibi. Urumva filme nziza hakenewe prize nizi urumva sound nziza hakenegwa ibi nibi byo sinabyo narinzi. Rero navuze ati nzobanza nige mbanze kabisa menye ku directinga menye kwandika menye buri kimwe cerekeye filme hamico gihe no nzovuga ati naje nganda afise ubasha gukora ivyo wanje. Ariko muno mwanya je ndacyari umunyeshuri ndaciga. Ubwo rero gukora ivyo wanje ntavyo ndabona kandi nivyo ndikunda gukora na BMT nta gihombo kirimo.
jewe kugeza nuno umwanya c'est vrai ntirasohoka iyo film ariko je namaze kunguka ya nico nagira ndakubaze ni igihombo utakibona harimo inyungu gukorana nabo ubibona mwiyahe inyungu ku gatwe kiwawe inyungu ni nyinshi inyungu ni nyinshi diko cyane kuri je nakubwiye diko ndigisha kwandika filme iri professionnel yego urabyumva ico nico kintu cyambere nabo icya kabiri gikomeye cyane gose atana handi narabwo akibona ni esprit d'équipe gukorera hamwe mukaba mufise teamwork muhurizako yego rero ico kintu naracyungutse mwe biteye ubwoba ica nongera menya n'ukuntu umuntu aba kwiye kwandika movie sivyo so rero kuri je naramaze kunguka okay diko ngaje ndi mu nyisho none kamwe ko ndagafise je nahejeje yego aze gusa ko jo ma exam kabisa nipime ndabe mbega ibyo nize naramenye yego nibaze ko bagiye no kubibona vuba cyane gose sasa ino film umaze kuyandika navuze yuko mu bintu bitangaje nafise hagarutsemo amatitle ino titre we uyibona ko ubuhe buremere mumaze kwicira hamwe mukayitora hey film ifise uburemere bunene ya sinzi uko no bivuga neza na neza ariko kuri je nayifashe nk'igikorwa gikomeye cyane gose sivyo kuko murabizi neza igikorwa cyarenze gikosogwa na BMT kiba cyoroshe ko nibaze ibikorwa byabo byose mwarabibonye nta gikorwa cyose kiba kirimo rero iki rero je nabonye kiremereye kurusha ibindi bikorwa nari bwabona uravyemeza navyemeza umeze nk'umuntu aza guhuza na manager Giti mu nyandiko Giti yanditse ari ahantu yabaye nk'uvuga ngo kwanza yaranabivuze avuga yuko ati filme zarasohotse ni nziza nibyo n'izindi zirahari ati ariko filme y'umwaka mwari murindiriye iraje yego uremezanya na Giti yuko hasohotse filme y'umwaka yego agasiriko ni gahere igiye kuza nka filme y'umwaka kabisa mwe bita ngo funika tugiye kwaturira yego kisi hambavu y'inyandiko kwinyandiko zozo namaze kumva ni incontournable ni ibihe bindi bintu nkabiri ufatira ko mu kuvuga kino film igiye kuza nikasinzuza okay icyambere novuga ati harabaye evaluation ya acting yego icya kabiri story icya gatatu na directing burya novuga ati amede burya ntamenyeko kwa directing umwaka wese kwa directing undi mwaka aguma yiyubura tundi tundushasha sasa abantu bitega iki rero kuri ino film okay icyambere kuri ino filme icyambere bitega umunezero no kuvuga baraza kuryoherwa cyane gose umunezero atanyigisho none gakise ko cumenga nyene ni nariko ndabandanya ari sorry okay harimo n'inyigisho zitandukanye cyane gose zerekeye abavyeyi zerekeye iby'urugo ni inkuru nyinshi vraiment bazokura mu nyigisho nyinshi cyane gose inyigisho kweli zitandukanye n'izindi bagiye barabona handi hantu namwe reka wakapfuze tugatsindagire n'ibisanzwe cyane gose so ni filime novuga ngo numugeni agiye kuba kugwiwe niyo ishikiriwe ubona yuko muri samanyene nta nibindi bintu biba bihari filime iraza gusohokera he irasohoka ryari irimo abahe bakinyi okay filime izosohokera kuri channel ya BMT Buja kandi ikazoba izosohoka itariki 5 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka nyene turimwo bikaba bizobera kuri Nyabagera conference isaha 14 zo kumutaga sorry no kuvuga 14 unamutunga Chris kirundi 14 yarakoze ndakuvuga isaha indwi ni hatari kabisa yaba yumvise ni saha 8 z'umuhinga mu nivyo naje nashobora kwibesha nukuvuga ngo ujya munsi ni uye ni lancement officiel abatahazi ni mu bice vya Gardino ugeze kuri Gardino umuntu wese wabaza ngo nyereka Nyabagere conference ahantu iri ni inzu nini kwenda kweramwa amanama baca bayimwereka nukuvuga ujya munsi lancement iraba film icirara kuri YouTube naho nyene okay nugushirwa ku mugaragaro hama wabajije n'abakinyi bayigiye bitegemo bande wo twakubonye nk'umukinyi w'indyamunyu ego harimo na Kadola Ver hakaba harimo na Mr Kani hakaba harimo na Smash Smash nawe arimwo ego come on man hakaba harimo na Chanceline ego hakaba harimo n'umwana yitwa Irsa umwana nawe nyene namubonye last time
umwana ngo ni gihe kararenze aratwika yego muri tournage ngo yarabakoreye amaroreko amaroreko ariko ari positive reka iyo mwana arakina twebwe tugiye tukajugumira bamwitege BMT ikasinge guteye ubwo asha nibibazo Chanceline mwamuronse gute Chanceline ko menga ntiyaramenyere ino Empire ayimenyere ntayimenyera ariko Empire ya BMT yaramaze kumumenyera BMT nikigora kubera ki Kasingi yamuguye ko kubera nyene filime yari keneye umuntu nkawe ku iye side naho ndi muntu kweri yari gukina nka Chanceline mukamwihorera naho hari kuko rya filime yamaze gushazisa umukinyi abaronyene yego uvyumvi yari wenyene nta nubundi niko ndasubiza ubwenge nyuma undi muntu yosubira Chanceline nuko ntazi ibyo mwamukinishije namubutse ariko je ku bwenge bwaje ntaho uhari ntaho uhari yego bitewe n'amarore n'iki nibyo yacereza cyane gose sasa babakinyi guhura kisi komenga biraremereye ntihabayeho kujyana sinzi kurabona filime ihuremwe abantu menga n'abastar benshi cyangwa abazi gukina uwo menga utari umuhinga wobura uburyo uza kurabanura abakadora vera araharara kinye Chanceline yituyemo uyu mwana bamumenyereye muri ntaho yagiye hakazamwo Izo Chris the Rio Badman uyu muhungu Smash n'umuhungu nawe nyene ariko arakora neza amateka niki mwabirobanuye gute kugira umwe wese yisange akina uko yahawe gukina okay icyambere nakubwiye burya hari ahantu ushobora kugenda gukinira icyambere ukabanza ukagira esprit yabo ukiyumvira nkabo ugakora nkabo muri BMT nta bintu by'injyane bihaba icya kabiri nta bwibone igihe duhuriye kuri tere twese tubatungana valere yacu bingana ntabyo kumvaga agenda umustar ni jewe natanguye ngo ndi legend cyangwa agenda umushasha ndatwika gukurusha no ico gihe dukorana turiko turakora ikogo kimwe tubatungana twese yego agaciro kacu kabakangana abazigiye ko umwe wese yerekana ico yamaze cyane gose hama tugashira ingufu hamwe igikorwa cyacu kikaduga filime ntuyivuge kubera byo ndazi ntibona bivuga ariko Izo Chris bamumenyereye nka Rio Badman umuntu umenga w'amakaragitere mabi umuntu w'inkazi ingwanya umuntu mubi tubivuga uko duhonje gato muri no filime uza kuza uri umuntu ameze gute okay romantic boy uza kuza igicapo gato je cyamberezo zonyene nka Chris izo mumenyereye kugera mumenyereye ariho ikintu novuga umukinyi mwiza nugenda hindagurika so rero bitega ibintu byizana n'ubu surprise so kugira yego nuko kuri surprise zanyu wanze kutubwira ko na gatoya mukaje uvuze guhinduka nca numva ndabe Izo Chris ahindutse kuko giye tumubona mvaye mwihora uburyo wari umeze ndakubona save the date ikini uhindutse mbona menguza kuza dufate ukinyuri nk'umusore uza kubura umusore ari romantique ukinyura umupapa uza kubura umupapa yitaho urugo rwiwe rutekanye rumeze neza banza umpa amanota ngaho ku 10 mfisa ngahe kugira numve ko mbandanya canke ndekera je numva ko iseswata none kutiro kina uri pastori ngo bikubere no bikina cyane gose pastori w'amahereni none aya mahereni yamako sino yakurako pastori w'amatatuwaje none amatatuwaje none sino yakurako Sasa bakwitega kabisa nibaza yuko ntiwigeze bamaramaza bizogenda neza yamara bavuze ku kantu nako nyene sinumva ngo kantera ubwo bandakiyumvira ko gato abantu benshi Chris bari biteze yuko ino film iza gusohokera kuri channel yawe none ngo igiye kuri BMT kubera iki kubera ro yari kuye kuca ubu koko ukoze filme igasohoka tukaza tubona ati Izo Chris channel nimba ariko yitwa canke TV Nato ya tuntu twose bavuga niyo habera kwe niyo rap diko jewe simfa gukora ikintu mpubutse aya iki nacyo cyose nizere ko kiba mu mwanya wacu uno mwanya rero no mwanya wa filime yanje je kuri BMT yego ibindi bisokora iki inyishi rumvikana cyane nta nico rengako kwinjira bihagaze gute kwinjira jewe ntacyo no bivuga ko kubera BMT rafise staff ko nibaza bazobimenyesha bonyene yego nukuvuga ngo birashoboka ko bazinjira barishe canke bakinjira ku buntu nuvuga ni twaronka uza kuvugira staff ya BMT taraza kubitubwira neza uburyo bizabimeze mugacu kwizere yuko uzoba yahageze wese canke uza kumva byangendegwako
ure wese nizere ko azisanga nizakondika dushobora kubahiriza umuntu kuko abafana batangiye kubukinga batangiye kubaza bizogenda gute nabanye n'abantu bari hanze batangiye kuvuga ati bana indege tuma tuzifata tuze yego ubwo abindege se bashobora kwinjira vyoroshe ugasanga umuntu yiviriye inkenka magara hariya hejuru biranse yuko ivyo suko bimeze ko nibaza twiga akazi kacu tukora tugakorana urukundo ubwo rero nakazi tuba dushaka kugashikira buri umuntu wese ubwo rero buri umuntu wese arahawe ikazi kandi ndazi tuzazofatwa neza byose bizogenda neza nta dukeke tuzoba duhari ngo tuze twikatire canke twiyarurire rega hari umuntu ashika ikigoyi ca muhekenya akavuga ati bashire kwa gapira aho ba kimwe nzi gusaba zo kwiyarurira umunezero Yego. Ivurushati mufise umunezero. Ashi umunezero zo muzuye ni kwiha gusa. Azo ari self service. Bazogenda bahaze kabisa ibintu ari munangi. Wa ukabisa banyaruke cyane nibaze ko ndumwe mu bantu nanje bategereza ico gihe. Kandi nkuko nabivuze numvise staff yonyene nkibuka BMT bikorwa yagira kora izo Chris ku gatwe kiwe nibaze yuko biza kuba bihagaze neza. Yamara Chris nubwo karutabimbwe neza uri umuntu wasezeraniye abantu akantu ka company kaguma kangaruka mu sinzano nakabonye nimba tareje wabibwiye company yawe izobaho canke wabaye urabireka wigumire muri BM tuzirahereza okay kajya kantu ka company canke yarabayeho irigenga ku ruhande rwa ubwo kajya kayitese menye voilà izo Chris talent talent okay kajya nyene nagatwiko kanje nyine ndiko ndigirira ntabwo ari kampfuni nakiyo nagatwiko kanje ariko urabizi neza hari ibintu ushobora kuyumvira bamunyi mukazobishira mu ngero yego gusa nyene nagatwiko tu nta birenze wow kizazi sana sasa abantu benshi babadukurikiye izo Chris umaze kugira n'abafana benshi abakunzi ugiye kubazana ibikorwa ntibiba vyoroshe ubufise n'ikindi kintu wumva woyaga nabo akajambo ufise ku mutima bagasigarane hanyuma umunsi nyamukuru muzobona izo Chris neza no mu bindi biyago turaza gusubira itarike zitanu zo kwicumi muri Nyabagere conference. Akajambo nagomba ndabwira abakunzi banje cyane cyane abakunzi bikorwa byacu izo tariki 5 zo kwicumi turabiteze turabarindira inyeshika kuko ivyo dukora byose tubikorera mwebwe ata mwebwe nta twebwe atabo nta twebwe nta mwebwe kandi namwebwe oya ahubwo nabo atabo nta mwebwe ata mwebwe nabo nyene ntabo no kuvuga ngo nukuzuzanya turakeneraniye cyane musaza ndagushimira cyane ugira umugisha dusubire twizere ko ibintu bizogenda neza murakoze cyane gose Digo Entertainment.